Ego nshuti bakunze ibiganiro by'inkino bica kuri Indun TV mbanze kubaramutsa nongera kandi nk'abayikaze bivanye naho muherereye muri kano kanya nkuko mubizi rero Indun TV tudasiba kuma tubazanira amakuru mashasha y'inkino cyane cyane yaba ku bakinyi b'abarundi bakina hani wacu mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu abarorerezi abarongozi abalegende n'abandi batandukanye uno munsi rero twatuye kumwe n'uwigeze gutwara umugwi wa Musongati ubona mukamuzi neza yuko umugwa Musongati numugwa kera mbega uno musi abantu bashaka kumenya Musongati yatangiye byari inkomoko y'umugwa Musongati niyihe araza kutubwira byose ingene bimeze ariko akaba ari n'umuntu murundi asanzwe haba mu gihugu cy'uburigi byose araza kutubwira urugendo gwegwa hano mu gihugu yazanywe niki yari yaje mu karuhuko canke hari ibintu kumbure byari byamuzanye hano mu gihugu mutama ndakuramukije nanjye ndabaramukije busingo kuba batabazi akazina kanyu mwoba mwitwa bande jewe mazina yanje nitwa Sendazirasa Gode Froid niyo mazina yanje Sendazirasa Gode Froid ninde mu majambo make Sendazirasa Gode Froid no mupapa yubatse akaba afise abana bane gabo bana bose turi kumwe mu Bubiligi mugabo uko ari bane bose batatu bavukiye ngaha umwe niwe yavukiye hanze yego Gode Froid mu by'inkino ninde Gode Froid mu by'inkino ndumuntu abibaye mu gihe kinini ya cyane mu mupira w'amaguru umupira w'amaguru novuga ko amateka menshi nayakoreye mu ntara ya Gitega mugabo usibye n'intara ya Gitega naragize umwaka umwe mu ntara ya Ngozi ndakina mu mugwi bita SRD Buyenzi kera bisigaye ari DPA bari bafise umugwi kandi uwo mugwi wari umeze neza cyane wari mu migwi ya mbere hanyuma mvuye ngaho niho nacanje Gitega kuva muri 85 nshitse Gitega baciye banyakira mu mugwi witwa Songa FC uwo mugwi bawita ko ari umugwi w'abafonctionnaire mugabo bakina mu cicaro ca mbere Gitega wari umukinyi nari umukinyi akina kuri nimero zingahe nakina inyuma nakira kuri back droit yego namu defenseur iburyo hanyuma ndakinira Songa gushikaho byarashitse ahantu Songa abadutwara bagenda baronka ayandi mabanga igihugu harababaye babura amatari mu zindi ntara hari gushikaho tugira ingorane turabura gutwara umugwi urasambuka umugwi umaze gusambuka jewe naciye nishingira umugwi wanje kugira simpe uwo mugwi nje ndawita Songa Star bashariwe oya nawo wavuye usambuka iyo Songa Star yarakinye kari kina mu cicaro ca mbere ndawutwara nk'imyaka 2-3 mugabirananira ko nari umwe mpava ndabiheba mu nyuma niho baca bampa amabanga yo gutwara association y'umupira w'amaguru y'Igitega ari muri 94 muri ajya amagume ibintu bishushe ma situation yari mabi cyane hanyuma association ndayitwara kandi nayitwaye neza twarakinye naho ibihe bitari bimeze neza turakina abakinyi bari bamaze iminsi badakina nta ritme bari bafise biraza buke buke mugabo mu nyuma dusanga championnat yasubiye gukomera mu magume mu bihe bigoye hanyuma muri 96 niho bansubiriza na caju yitwa Bukuru Jean Marie nanje mvuye muri association sinzi ico bangomwe muri Musongati nza numva barantumye ko abatama batwara Musongati ko Musongati yavukiye muri Nyamugari mu ntara ya Gitega hajya mu Giswahili hari abatama hajyanye nibo bayitanguye nibo batanguje umugwi urumva rero batama barantuma turagira inama barambwira ati wewe rero turabona ko wodufasha kandi muri ibi bihe bigoye nta wundi tubona yo dufasha atari wewe ico bangomwe ntaco nzi nibo bakizi
rero ndaraba ndakunda umupira w'amaguru ndaraba kubankira kandi ubisabwe n'abatama wubaha ndabibemerera umugwi nca ndawutwara kandi ndawutwaye vraiment twaratwaye ibikombe bishika kuri 3-4 mu ntara mu kugenda neza uravye no mu ma province nta na rimwe tutagarukira muri finale cyangwa muri demi finale donc umugwi wari uhagaze neza cyane. Hari abakinya bahe bakina umugwi wa Musongati? Hari abitwa ba Digidigi, hari abitwa ba Eric Gatoto, hari abitwa ba Haridi, apana Haridi Selemani yarundi Haridi. Ni benshi twari dufite umugwi mwiza kandi bari barabona ko bari bakomeye ico gihe. Hari abitu twari dufite umunyegori yitwa Thierry batazira Combose. Ekipe yari imeze neza. Hanyuma ndatwara uwo mugwi gushika mu 2002 yo kubera nashaka kuja hanze nagenda koranya batama ndababwira njewe ndangira mfatirwe n'amabanga kandi ngamve ngaha mu gihugu barambwira ati twumvikana ikintu kimwe kubera wewe twakugomwe cyane kandi tukabona ko wadufashije gose nta matora dukeneye turonderera umuntu wewe wizeye niwa muduha turamwakira cyari gikorwa cyoroshe ko kuronka umuntu abikwemerera gutwara umugwi nkurya ufise abafana nkabarya harimo pressure idasanzwe donc ntibyategerezwa ko ngira esheke niho naca ngenda ndabaza ari umutama twakorana muri brasserie yitwa Nugwerazme ni se wari wisujya directeur technique se wiwe rero ndamubaza aranangora kuko ntiyemeye uwo munsi amarindwi zibiri umunyuma ariyumvira ambwira ati ntacu kubera twara abagenzi kandi naje nkundi imipira inkino reka nakundi aranyemerera ndamujana ndamupresenta batama baramwemerera avuga ati ntangorane tuzofashanya nanje ndabemerera yuko naho ngiye nzobaguma hafi tukabandanya dukorana nzoza ndatelefona tuzoza turandikiranira mbazi ingene ibintu biriko biragenda hariho ico ndabunganira ndakibunganire naho ndi kure ni nako byagenze twagumye dukorana. Icyo gihe wamusigiye umugwi hari umwaka wahe? Namusigiye umugwi muri mu 2002 niho namusigira umugwi. Yego. Hamaye utwaye imyaka ingahe? Yawutwaye imyaka myinshi 2002 je ndazi ko gugera mu 2010 menga niwe yarakihari ko yahavuye asubirirwa n'uwitwa Mbanyi Jumapili nk'umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri hanyuma niho haca Mbanya havuye haja nuze Deni Carriere kwico gihe equipe menga yari mu cicaro ca kabiri hanyuma ndibuka yuko general Gino kubaraba kubera na hari yanyi ngishika hariya sinahevye n'umupira naciye mbandanya ndagira amashuri yo kumenyereza hariya Fisi Academy hariya mu Bubiri ariyo academy menyerezamo namenyereza Sazo umumenyereza sanzo ndumumenyereza namenyereje abana bakiri bato abakade hanyuma ndava ku bakade namenyereje n'umugwi junior donc hanyuma navuye ngira accident ukuboko ndahagarika gatonya mugabo n'ubu unya ndacafise ibikorwa nkora muri iyo academy hanyuma rero ncambandanye rero mfasha Umugwi Musongati hariho utuntu nama ndungika iyo ndonsa baza urazi ko bitoroshe mari mipira ari biki cyane ibijyanye n'ubuhinga
ndonse ingene ndandungika ndarungika iyo njino nzanyaga kimanyi nkabahereza nuko turamana tubabandanje dufashanya kugeza kuri uno munsi. Igihe utwara umugwi wa Musongati ngira nabatama bawuguhaye nibigeze bakubwira inkomoko y'umugwi wa Musongati aho umugwi wa Musongati wavuye izina rya Musongati mbere abantu bashaka kumenya bamabumva Musongati insiguro ya Musongati niye? Icyo nzi ndazi ko Musongati ndayizi kuva muri 1985 mugabo imbere yaho Musongati yari iriho. Icyo nzi nuko imbere yaho hari imigwi yari ikomeye yari ibiri, yari umugwi wahoze ari zebre, ico gihe ni menga witwa imbogo. Musongati nawo nimba bayita bayita ngwiki nimba ari inzovu menga, ico ni kera cyane aho ni nakubwiye ko zatanguye mu 1975. Iyo migwi ibiri ni imigwi y'amateka yari iriho, ni ya kera cyane. Urumva rero ingene yagira bandanya sinabajije cyane ingene yagira bandanya muri ico gihe. Aho nzi neza ni kuva muri 1985 igihe je nari Gitega kuva ndumukinyi kubandanya niho nzi ingene aba president bagiye barabisanya ingene byagenze gushika ufata umugwi. Sino ivyimbere yaho sinashatse kubyinjiramo cyane ngo menye amateka ya kera, mugabo iconze harimo abatama ba kera bakinamwo, hariho babandanje bakina, ubu n'abarejande bari ngaho, hari abapfuye, hari abagize gute, mugabo n'umugwi w'amateka. Urugendo rwa Gode Froid mu Burundi nuruhe? Ubu unye isuri mu Burundi maze ukwezi ndi ngaha mu Burundi, kandi namanza no mu mwaka weze nari ngaha jenza kenshi buri mwaka je ndaza. Mu bisanzwe nzanwa na byinshi, nk'ubunya hanini nazanywe n'ibintu byiwanje bwite, ari utuntu nategeza kwirukamwo tw'amadosiye yanje kubijanye n'akazi nagiye ndakora aho naciye ibiki kugira ndadushire ku murongo. Hanyuma nze ndabe ko no dusabisha ibyo nshaka gusaba. Nategeza gusaba passport yo ngaha niko nayo nari mfise. Iyo nari mfise yaraheze urumva nategeza kuri nouvelle passport naco carimo mu byanzanye. Hanyuma hanini rero nkacanja no by'umupira navyo nyene bintwara umwanya munini gusumba ibintu by'iwanje. Muri ibyo by'umupira naje nasabwe gukoresha inama abafana ba Musongati. Iyo yari ushaka kuza iri muri gahunda, yari muri gahunda. Hanyuma no gufasha kumotiva kugira dutegure match zigenda zikurikirana mu gihe nzoba ndi ngaha kugira abakinyi bambone. Burya nta kintu abakinyi ni nk'abana, iyo babona hariho umurongozi bamana bagumana batura ingorane nawe akaba naho tucazitorera umuti ubwo nyene muga akaba iciyumviro ingene ibintu byogenda, usanga bumva batekanye no mu mutwe barumva ko bameze neza, kuko umukinyi cyambere ni mu mutwe yameze neza no mu kibuga bigenda neza. Iconye nari nagishize muri gahunda ndavuga nti nzomarana iminsi n'abakinyi tuyage tugire gute, ndabe ko hari ico byo nahindura ko twaragize ibihe binini yaturi mu bihe bibi. Ubwiye yuko wazanywe umaze ukwezi uri hano mu gihugu, nawe tukaba tuzi neza watubwiye neza kandi yuko usanzwe uri umumenyereza mu gihugu cy'Ububirigi. Twarabonye umugwi wa Musongati wagize ibibazo mu ntango ziganwa, uratangura neza, hageze ku urukino rwa 5 rwa 6 utangura gutakaza. Mu nyuma twaciye tubona umumenyereza Jumaine kumbure atanga imihoho, nabuze yuko yatanga imihoho canke mwamwa yirukanywe, muga twabonye yuko yavuze yuko yatanga imihoho. Inyuma Jumaine avuye mu mugwi wa Musongati twaciye tubona impinduka ikomeye mu mugwi wa Musongati, hazundi mumenyereza mushasha gushikubo umumenyereza mushasha yitwa Jean Dodi. Amaze gukina inkino zitano zigara kuri 5-6 naratakaza n'urukino naramwe. Tubwire ni giki cyari kinyegeje hajya hagati ku buryo Jumaine avuye mu mugwi wa Musongati, umugwi wa Musongati ni waciye
gutangura kuronka isinzi? Ico kibazo ni ciza cyane kandi kiroroshe kwishura. Mu kazi ko kumenyereza ni bisanzwe urazi hari igihe umenyereza kandi si kuvuga ko utabizi, si kuvuga ko umenyereza iyo yarinze yiga, naho twavuga ko Jumayine yari afise lisansi y'intango, lisansi mugabo arabifisemo experience, aramenyereje imyaka atari mike myinshi cyane ahantu hatandukanye, ngira no hanze y'igihugu yaramenyereje muri Kongo. Rero Jumayine arazi kumenyereza, mugabo ico mutokwibagira nuko umugwi urashobora kuba mu bihe bibi. Ibyo byama byashitse, si ntibyashikiye Musongati gusa, hariyo n'indi migwi bishikira. Ngira mwarabonye Vitali ngene yatanguriye mu bihe bibi, mu nyuma ibintu bigenda neza, yatsinze amamatch. Si Vitali gusa, za Interstar zose murabona ingene zatanguye n'ingene ibintu bimeze, za Olympic Star, za Buja City yatanguye iri mu ya mbere, uno munsi urabona ko bimeze. Ibyo ni ibintu bishika mu mupira w'amaguru, ntawo uvuga ngo numumenyereza canke niki. Jean Dodi yarashitse, ashika umugwi gira abakinyi batanguye kwiyumva ko batanguye kumera neza. Hanyuma nawe n'umuntu novuga bimenyereye mu cyane, abifise mu buhinga bwose, nawe acara bafasha. Uko no mu bamenyereza bari kubiri, hari umumenyereza ushobora gusanga afise point fort yo travailler abakinyi mentalement, mu mutwe, psychologiquement. Mugihe rero equipe yari mu bihe bibi, bagahura n'umumenyereza azi gutegura abakinyi mu mutwe, nta kibuza yuko equipe icisubira kuduga, ko abakinyi baca basubira kwiyumva ko bameze neza. Kubera iki? Kubera kajya karusho ko kumenyera gutegura umukinyi mu mutwe. Nico novuga giushanje entre umumenyereza wa mbere n'umumenyereza wa kabiri. Ukwezi uri ngaha twarabonye, warabonye ingira warabonye inkino zitandukanye za hano za Primus League. Uri umuntu wa kera wakurikiranye inkino kuva kera, wotubwira itandukaniro riri hagati y'umupira w'ubu hamwe n'umupira wa kera? Itandukaniro ririho kandi rinini ya cyane, rinini gose. Umupira wa kera twawukina dukunda, tukawukina nishaka, wari umupira w'agateka. Ubu no mupira umaze uri kuraja muri professionalisme, naho ngaha anye tukiri sinovuga ko turi professionnel, turacyari mu semi professionnel canke donc mugani biriko biraduga, kuko bagitangura guhemba abakinyi uravye igihe aho batanguriye naho ubu bageze, uretse no guhemba no kugura abakinyi aho batanguriye naho bageze ubu hariho ubudasa. Urabona ko imigwi irasohora abakinyi, iraramurika bajana hanze, kandi hakaba ibintu by'amasezerano. Kera wasanga equipe zo ngaha mu Burundi kuramura umukinyi imujana Buraya byari bigoye, wasanga ari umukinyi wenyene agerageza akagenda akagira amagendera, umugabo ugasanga mu nyuma araronse agenda. Nayo ubunya birimo aba manager, birimo ibiki, birimo ibintu byinshi, birimo abaja. Ubu biroroshe, niho itandukaniro riri. Ikindi naco n'imikinire, ubu unyu kubera hamaze kuza bamenyereza, hakaba n'ingene ubuhinga bamenyerezamwo, abakinyi basigaye bameze nk'abarobo. Umukinyi amubwira hagarara gutya, nturengaha, ugasanga nuko, donc basigaye bameze nk'ibirobo. Nayo kera warashobora gucenga abantu bose, ukagenda uginjiza, ukagira gute. Nayo ubu unya ni umupira w'ibiharuro, donc kugira ntutsindwe, ni ibiharuro byinshi birimo, niho hari utandukaniro. Twarabonye kera imigwi ya kera nka Vitalo na Inter zarashika kure mu mahiganwa mpuzamakungu iyo ziramuse iyo ziserukira igihugu. Mugabo muri no myaka tumaze kubona yuko iyo imigwi iserukira igihugu ikunda kuva
hakiri kare niyihe mpamvu kuri wewe ufise experience mu by'inkino ubona yuko bitegwa niki ku buryo imigwi yacu isezererwa hakiri kare bitandukanye na kera? Harimo ibintu byinshi cyane kuko aho onye ndagusubiza ubwo nyene kubera na Musongati yaherutse gusohoka. Rero mfatiye nko kuri Musongati yego match ya mbere twaranganije ngayo wacu mugabo ntibari bakinye nabi ngaye niyo match international ya mbere bakinye ucu usanga kugira bamenyere ibintu byayo biba bigoye mugabo gukinira match retour deja voyage yonyene yarabagoye yarabaruhishije cyane uravye ingene bagiye amasaha bamaze ku kibuga c'indege i Nairobi kugera hariya iki gacu usanga ikindi naco nubu unya muri aya periode ya covid mugabo iriyo si excuse ku ma equipe yose aya masohoka ko covid ije vuba mugabo uburuhe bwo bwarimo hanyuma gacu usanga rero ibyo biratuma abakinyi bacu batitwara neza bivana n'ingena ama déplacement aba yategekanijwe sinoja mu bintu by'uburyo kwa abakinyi bacu hanini iyo basohotse nagateka barashaka gukinira igihugu cyabo guserukira gusa nione ariko na bintu binini ibintu binini usanga bariko bararonka nione kugira batera agateka igihugu mbwa rero naho kwishiramo gutera agateka igihugu ukaba uri mu makondisiyo atameze neza biragora cyane nibaza ko ariyo mpamvu isigura yuko amakondisiyo niyo atuma imigwi yacu itigenza neza mu mahiganwa mpuzamakungu. Je novuga ko muri iki gihe ubunya iyi myaka tugezemo n'imigwi yo hanze imigwi yose kuvana n'ubumenyereza busigaye buriho ubunya imigwi yose isa niyinganya nibaze baguhende naho wogira umugwi ukarokrita abakinyi bameze gute usanga bigoye usanga imigwi isa niyinganya ikintu cyo gutsindwa kivana n'ubuhinga bw'umumenyereza arucijaka uwundi aramutsinda naho iyo bafise abakinyi bakomeye gute ashobora kuzibira agakubita udukontra ubwo agasanga aratsinze kandi akina na equipe ikomeye cyane niyo difference iriho muganje nibaza ko sindahebura ndazi ko mu myaka 2-3 iri imbere ibintu bishobora kugenda neza n'umugwi serukira gihugu mwarabibonye ko muri kane ingene byagenze ariko raba ingene uri kuravyifatamwe ubu sinzi nimumbwira ngo hahindutse iki mugabo ikintu cyonyene nshobora kuvuga ndashimira très honorable mukuru wishiramo umupira w'amaguru mu Burundi ko ntako atagize kugira umugwi wacu nserukira gihugu ushobore kuronka zijya resultat turiko turabona n'ubwa mbere mu mateka y'igihugu equipe nationale ifata indege kayimobiliza bagashiramo n'abantu ukonye batagira guti kagenda karindira abakinyi kabagarukana ibyo ntibyari bwigere bibaho mu mateka y'u Burundi donc mu bituma rero umugwi ushobora gutera imbere haba mu migwi canke mu mugwi nserukira gihugu hari n'ubushake bw'abatwara n'ubushake n'abatwagwa bose bashize hamwe ibintu byose nta kitoshoboka resultat bu muri ko murazibona ingene mu guhagaze nturonderera ahandi naho. Mu kurangiza ari ibibazo ngomba kukubaza cyo tukureka uje mu bindi wombwira akuva ushikiye mu Burundi wombwira ibintu bitano by'inkino byakugyoheye. Ibintu bitanu byanjyoheye mu nkino sinoja mu nkino zose ko mu Burundi mu nkino zo mu Burundi ibintu bitanu vyakugyoheye mu nkino zo mu Burundi. Ibintu bitanu byanjyoheye icambere ni niveau umupira w'u Burundi uragenda ugerako ko ubiravye nk'ubunya nabagiye gukina hanze urabona ko basana bariko baragaruka bakina basubira mu migwi yabo sino bavuga amazina sinogira gute barazwi mu migwi myinshi ibyo bisigura yuko umupira w'amaguru ngaha uri kurafata iyindi ntera. Ico ni cambere candyoheye ikindi candyoheye n'umugwi wanje yo sino bidea Musongati yarandyoheye
ingene unyiri kwivyifatamo ko narayiherekeje match ya Olympic Star narayiravye match ya Muzinga ndayiraba match ya Flambo narayiravye match ya Message Ngozi nari Ngozi donc byose urumva aho hose nagenda jana n'abakinyi nkaraba nkabona ko bandyoheye ukungene babyifatamo ukungi discipline bafise ubunya uretse ko Ingozi byaragoranye gato naje nabayoburije kwinjira mu kibuga narinjiye mu kibuga kuja gusohora abakinyi nje nabajanye muri vestiaire umuvyeyi nugya hanura nugya atanga impanuro nje nabajanye muri vestiaire kuko hari byari bivanye n'ingene mu usifura yabyigengejemo mugana we sinomurenganya umuntu nabanye uretse kuba ari umuntu match yaramunaniye vraiment ko ayijera byaramunanije kandi si kuri Musongati gusa no kuri Message byarabaye kuko ndibuka ko kuri mita jewe na Potion president wa Message ngo twaravuye muri tribune turagenda turaja kuraba Carriere arbitre no twarabye commissaire turamubwira ati ingene turiko turaraba uru rukino genda uhanura abamenyereza barabe ingene bo rufata nk'iyindi mikino isanzwe kuko ruriko rurabananira abahagarikiza bishobora gutera ingorane ivyo byavuze jewe na Potion je nari naserukiye Musongati na president wa wantuze wa Message Ngozi ivyo kintu waragikoze uca wumva yuko twari twabonye yuko abarbitre byabagoye cyane kandi bishobora guteza ingorane twinjiye mu kibuga kabiri urumva ko bitari byoroshe gushikaho twageze ku munota wo kurangiza urukino Musongati yari imbere ibitsindo 2-1 kandi turarindira ko urukino ruhera turabura barabandanya gushikaho Message yagomboye umupira waheze mugabo ibyo nitwo bigaruka kuko umusifuzi yamaze gufata tuyemera uko mugabo ikiriho nuko match yarabananiye icya gatatu mbe mwambajije bitanu icya gatatu novuga ni ingene ishiramo ry'umupira w'amaguru rikora professionalize ibintu umupira w'amaguru ko urabona ubunya ukeneye akantu habaye ingorane kose uragenda baca baguha video muganga nkashimira namwe bamenyesha amakuru ko mwayishikiye nama ndaba ivyo mushikiriza Indundi TV utundu twose ibyo byose birafasha mu mupira w'amaguru urabona ko haba ishira hamwe haba abamenyesha amakuru urabona ko hariho evolution niniya cyane mu bijanye n'umupira w'amaguru ico naco ndagishima gose hanyuma icakane no vuga ni si muvyo no si kuvuga ko gushima ibintu bitanu ni byinshi kuko buhavubura n'ibyo wonenga biragoye dutandukiye muri mu rukino rwa derby wabonye derby ngira wari uri ku kibuga c'ingoma aho umugwi wa Musongati wirahiye umugwi wa Flambeau du Centre igitsindo kimwe kubusa igitsindo cyabonetse ku minota ya nyuma tubwire ibintu bitatu byagushimishije muri rugero icambere coco ni determination y'abakinyi ba Musongati bari determine baravuga ati ijya match tuyikine ntituyitsindwe naho bujya Musongati ataburyo bunini yari yashizemo yemereye abakinyi ngo ibi ni mugabo ico cyonyene kica kikwereka yuko abakinyi bakunda umugwi wabo ko ngarutse nsubiye inyuma gatoyi n'Ingozi ari Ngozi igihe Message igomboreye kijya gitsindo wabona ko abakinyi baciba donc sinzi gene no kubwira ubona intege ubona ko vraiment ubona ko bari bafise ishaka ryo gutsinda iyo match cyo kuri Flambo rero ico no shima cyambere ni ishaka hanyuma nkongera nkashima kandi nkashimira na Flambo kuko nayo nyene yakinye neza baratweretse umupira mwiza sinovuga vraiment novuga ko wari umupira mwiza cyane usukuye
harabaye utu incident tujya ni ibintu bishika mu mupira w'amaguru hanyuma icya gatatu ingene abantu basigaye bitabira umupira w'amaguru uravye kuri rya derby karaba abantu bari bahari umenga n'umunsi mukuru wo kuri unité nationale cyane uwo vuga yuko ijya niyo derby ya mbere hano mu gihugu yobabeshe nibaza ko muri ibi bihe turimo niyo babeshe yego harabaye amaderby kera nayo nyene wabona ko akomeye cyane aho yamigwa ikomeye za Vitaro za Interne yari amaderby akomeye sino siga inyuma na Prince yarigeze gukomera cyane hamwe yihuye na Vitaro yabari derby yego mugabo kugeza ubu unya muri iyi myaka tugezemo unya ijya niyo derby ubona ko ari derby ya mbere ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Mutama Gode nakari kajambo ubwira abari ko badukurira muri kano kanya akajambo kanyuma nukushimira d'abord Indundi TV mwashoboye kunyigorera mugafata umwanya wanyu mukaza bwira tugiranira iki kiganiro hanyuma nkashimira rero abajejwe umupira w'amaguru muri rusange abatwara federation abatwara imigwi abatwara yari ya première division ya deuxième division bagira ko nibo barera naho usanga kenshi barera mugabo gasanga abantu barabiba baragira gute hari ibintu je bimbabaza yo usanga umuntu areze umwana hanyuma ugasanga baramutwaye n'uburyo yaba yarashizemwo birababaje ico nkaba nosaba ishiramo ry'umupira w'amaguru mu Burundi ko byofasha abo bavyeyi haba abagabo canke abadamu barimo benshi bakabatunganiriza ibyo bintu bigahera nibaze basubire kubatwara abakinyi gutyo ko birababaje cyane. Reka ndagushimire Muta. Nanjye ndabashimiye Indundi TV no hanyuma tuzosubira tuyage yego naho noba nagiye hari uburyo izera yuko mu hazo nitwagukenera nitwakwifuza tuzo guhamagara we nawe uterere mu by'inkino. Nta kibazo na kimwe jewe guterera mu by'inkino ni ibintu ndimwo ni ibintu nkunda cyane. Ikindi kintu nari nibagiye no gushikiriza abadukurikira nuko kugeza ubunya ndi mu bantu batangiye gukorana na Mutima manager Mutima Constant ujya Mutima twatanguriye rimwe ibi bintu byo kuzana abakinyi scout twatanguriye rimwe hanyuma na nubu ndacabibandanya hanyuma nkashima ko banashizemo ubundi kugira tube batatu hajya uburaya ni bunini. Kuvuga yuko nawe uri muri usanzwe ufashanya na Mutima mu kurondera impano z'abakinyi bo mu gusekera y'inama. Tugitangura twari babiri kandi twatanguriye rimwe na Mutima twatanguriye rimwe yego twatanguriye rimwe ko ndazi ko na president yaraza hari yanye n'igihe tuja kurondera abantu ze ba Carriere na Saido twari kumwe na president hari yanye ni kera guya president gitangura gutwara nuze twari kumwe nibikorwa twagiye turakora turi kumwe na nubu nkaba nkibandanya mugabo jewe ico nkora ibintu nk'ibyo sinkunda kubigarukako nkavuga ngo nazanye ibyo sindabikunda ndabikora jenyene n'ababintumye mugabo atabanga tuvugishe kuri manager birazi yuko yazanye abakinyi aba naba we wazanye abakinyi aba jewe abakinyi nazanye je ndaje ngo example nka Diamant je namuzanye Diamant Ramazani je namuzanye suyo gusuye ni example nanze mugabo urumva naho noba nzana Diamant cyangwa nkazana unya cyangwa nkazana uriya nta kintu na kimwe nshobora gukora tutavuganye na Mutima. Mutima ibintu byose dukora collegialement abanza kumumvikana mu kuyaga mukabaza kuyaga turakora collegialement kuko hariho nk'umukinyi je nshobora kuja kunegosia nkasanga hari ikintu kingoye peut-être Mutima ashobora gufasha muri ico kintu urumva tuca dukorana akaza nawe akintervena muri ico canke nkuko nawe ugira ikinya akavuga ati donc mu bintu nk'ivyo dukora turi kumwe turavugana ingene ibintu bigenda
hanyuma ikindi naco umutima nawe arafise umwanya munini ya konsumvya uje buriya ndafise n'akandi kazi nkora hariya ugaca usanga rero hari igihe mfatirwa nkabura umwanya ahubwo ndamushimira cyane mutima ko aritanga gose muri ico gikorwa nkibaza yuko bo mutera intege cyane kugira afise umwanya abandanya akora ico gikorwa kandi arakunda igihugu arakunda ikintu rero ibyo turabikora muga tubikora turi kumwe ubu rero ko bashizemo na Freddy ni byiza batatu ni sawa batatu nibaza ko bizogenda neza yabo twadukwiye no kuba bane cyangwa batanu ko uburani bunini ugasanga we arashobora kwiransenya handi akavuga hari umukinyi cyangwa akiransenya handi hari umukinyi ugaca usanga rero bica byoroha tubaye mutareka ndagushimye nanjye ndabashimiye cyane no hanyuma muze mwitinye nzobitaba akamuzo kwitaba ego uyo ni mutama Gode Froid Sendazirasa ngira mwumvise ibitari biki yawe yakishoye kuvuga nawe nyene arafise uruhara muri bagya bakinyi bava hanze bakaza hano gufasha umugwi nsekurira gihugu w'inamba mu rugamba yavuze ibitari biki ibindi yuko yigeze kurongora umugwi wa Musongati mu kiringo c'imyaka 6 urumva yuko numwe mu bantu basanzwe bafise experience ikomeye mu mugwi wa Musongati yasubiye kandi aravuga yuko asanzwe ari umumenyereza wumwe mu migwi y'abakiri bato mu gihugu c'ububirigi reka yo ndabashimire mwese mwashoboye kudukurikirana muri benshi ndetse nkaboneraho nakage ko kubifuriza umunsi mwiza mu bandanye mukurikirana ibiganiro bica kuri Indundi TV bye bye